hari muri 2020 ngomba kugira mariage ko nagiriye mariage ruguru. Ico gihe ari ku munsi wa gatatu ngomba kuzogira mariage samedi, baca bantelefona bambwira ko data buko yari mu bitaro apfuye. Ndavuga ati bino bintu biragenda gute? Ndibaza uko ndi bubigenze. Ndavuga ati ndashaka kugira mariage mu Kigandaro, kuko umuntu murabizi yateguye mariage abari ibintu bimeze neza uba wabiteguye cyane. Ndavuga ati gukora mariage mu Kigandaro numva bidashoboka, kuko nari maze kuba nsengera hano muri Pantas. Naciye telefone umwungere ndamubarira kije ngomba kugira mariage ariko data bukwe afiriye mu bitaro, ndi bukora iki? Acarambwira ngo humura. Ndibaza ambwiye mpumure, data bukwe cyari cegera cy'umukuru w'umutumba ruguru, bariko baratoza umusada igihumbi ku mutumba yisandugu, bariko barabaza, bari bahejeje no kuyiteranya. Ambwiye mpumure, ndibaza ingene biza kugenda. Cyambwira ngo gukira bikuvako no gupfa kwiwe biza kukuvako. Ndamubaza ati gute? Ati uyu mwanya turiko turavugana kuri telefone biza gusaba ko tuvana, uce wigira umusazi, uhinduka umusazi mwibarabara. Umuntu wese aza kuguha pole akubwira ko sobuko yapfuye, umubwira ati nta makuru ufise, ati yakize ni muzima ntiyapfuye. Numva ni ibintu bitoroshe. Nakuye telefone ku gutwi duhejeje kuvugana, abo twari ko turakorana bariko barankorera inza, abakozi twari kumwe. Nza mbona umuntu ashikiriye ambwira ngo sobukwe ngo pole sana ngo yapfuye. Namubwiye ati we nta makuru ufise, ati ni muzima yakize. Ibikorwa byose nariko ndakora muri uwo mwanya nca ndahagarika. Ndabihagaritse nca ndaduga guno, nca mbona ahantu hariko harakora abantu nka 10. Baca barambwira ngo nukuri ngo wihangane, ngo sobukwe ngo batubwiye ko yapfuye, ati nta makuru mufise, ati ni muzima. Ndakwira hose ndagenda ku kabare, mbona umugenzi arangurira ifana, agura ifana ndiko ndayinwa, ngo ari karama pole. Namubwiye ati ifana uyinguriye kugira umpe pole, ati nta makuru ufise, ati ni muzima. Ndakwira hose ndatembera ngenda ndabivuga uko niyashira biramwo mwanya. Rero ico gihe papa yari afise ikibazo cyo kudakomera mu mutwe, yarasara. Bacavuga ngo umuhungu wa Naga yasaze nkawe. Ndakwira hose ndasara, ndaji wabo na madame, sanga marira na marira, sanga ahantu bariko barasenga bamwe barira. Ndabwira ati humura, tayo masengesho musengesha mukekeranya, uwo mwize muzi ko yapfuye ntiyapfuye ne muzima. Barabazanya ati ivyo nibiki? Burya bavuga ngo yasaze. Ndakwira hose hanze bariko bararira, ndabahumuriza. Mu masaha 3 y'ijoro nca nditahira muhira. Mugabo nk'umwana w'umuntu mu gatondo harageze igihe ngiye kuraba pare wanje mu masize, ndamubwira nti yamara nubwo nizeye Imana ndumva kumenga ari kibazo cyabaye, kuko bari bazindutse saa 11 na probogisi bagiye ku bitaro gutora ikiziga n'isanduku. Bashitse ku bitaro, jewe ndi muhira ndiko ndibaza ingene bigenda, ntazi ivyo barimwo ku bitaro. Nza numva telefone irasonye, turi kumwe na pare wanje mu masizeri y'igitondo. Isonye nza numva umuntu ambwiye ngo uzi n'amakuru ngo wa Mutama ni muzima. Ndabamaza ati ivyo bintu byagenze gute? Ati twebwe twaje na probogisi tugira twinjire mu gipangu, tuja tumubona avuye gupisa, tuca dusubiza imodoka inyuma, tuja kuyinyegeza kugira ntabone ko twari tuzanye isandugu. Tuca turagaruka, zitwa ko twari tuje kumusuhuza, tuca turakorana tumutera inkuru tumubaza ingene bimeze. Yamaze gukira isandugu baca nyitwara naje kwa mwungere, ninjiye arambwira ati we baragutwaye impunzu kandi baragutanze kuzimu.
urya niho yansengera ndataha ndaza nyene bansengera mugabo nyene mwijoro ndyamye ntivyakoroha nashobora kurota ndi mu ruzi cyangwa ndi mu kiyaga ndiko ndagwana n'amadayimoni nikangwe nkasha sanga ku mubiri ahantu byagiye bintabaguye inzara burya nkaguma nzanyene bansengera niho mu mezi ndwi nagaruka mwongere ndamubwira ati burya bambwiye nzovyara amahasa kandi bambwiye ko ameze nabi yose caransengera arambwira ati ntugire ubwoba ca ndagenda ndavuga ati mwongere nubwo yase kubimbwira hawe yabonye ko nzova yase kubimbarira burya niho nagenda haheze inga zibiri aho hari mu mezi ndwi haheze inga zibiri ca ndafatwa mwongere ndamutelefona mwijoro ndamubwira ati je yandi ramfashe kandi ntiharagera aca aransengera bukesha ndagenda kwa muganga hari dimanche kuwa Mungu baca barangira cesarienne mwijoro bavuye kungira cesarienne mwijoro hari nka saa moya niho haheze umwanya numva umumama aryamye impande yanje akoma induru ngo mwizina rya Yesu ca twumva ibintu bikoroshe ku madirisha ca ndamubaza ibyo wumvise nibiki ngo na madayimoni yaraje muwo mwanya naciye ndaho ca ndava mu mubiri sinasubiriye kumenya iyondi niho ibyakurikiye nabibwirwa n'uwarangwaje naciye mba umusazi ca ntangura kurandagura ibyo bansizemo amasonde yose ndayarandagura aho hari kwa Mungu nafatwa n'abantu nka 10 na rero bashe bagenda guhiga abagabo ngo binguvu baramfata kugira ngo ume hamwe abaganga barabahamagara bavuga ati ntacyo twobafasha ni musenge burya abaganga ngo babonye birembye cyane baca barantera umuti wo kunsinziriza kuwa mbere nka 6 z'ijoro sirari bwamenye nahondi bukeye kuwa kabiri niho nka saa 8 ndavyibuka buke naranda mukamvuga ngo uwo muri Pantasi arenganye burya baca barandongera ndaryama mu nyuma cyarongera navuga ati uwo muri Pantasi arenganye niho natambwira uwo turi kumwe ati nimumvire mu nyicarike candicara ubwo nyene ico nshimira Imana renshagaguye ndashimiye mwongere yarambaye hafi aransenge kare naho ndamutelefona nkamubura ariko uwo munsi naciye ndamuronka ku telefone amashi umwami wa Kristo nshimira Imana ko maze umwaka mvunitse hari itariki 5 hanyuma aho navunikiye itongo navunikiyemwo baciye baritwara bararirima shima Imana ko kuwa 5 kuwa 4 naraje ngaha kuwa 5 waharimye yaravunaguritse bene yaramuvunaguye bose abariyo bari bavuye bakomeye we yarasenyaguritse n'imodoka ngo bazoyita shima Imana nawe yavunitse yego n'imodoka yarasambaguritse abandi bavuye bakomeye bose wowe yarakuvunye acara imitongo ryawe yego nawe yavunitse Imana imwishiye imugereye muco yagugereyemo nawe amen kandi nasaba ko tubabwire ko yaje ngaho adatambuka yagendera ku mabekingi yagendera ku byuma ukuguru kwari kwarabyimbye atanguye kwa muganga byarananiranye atanguye gutambuka ageze hano aha mubona agataha yagendera ku byuma aha muhira byahora byanka nkagenda mfukamye ngiye muri toilette nuko ukundi kuguru gukomeye kwari kwarabyimbye iyo ntazi no kuba kwaramaze guturika nkasaba ko umubyeyi Imana yomwongera amavuta kandi nuba kansengera kuwa 2 nzosubira muri controle banyambura ikirato neza cyane Imana ikukaze amazina yanje nitwa Mugisha Egide nahoze ndi umukristo mu mashengero atandukanye ndabo mwari mu mashengero atandukanye sinobija kure reka tucagagure nahoze ndi umwe mu bantu bara basewura intebe za repentance kwijabe mbere umunsi umwe ndazimena ntibandihisha bicaye tuma repentance ndayumvamwe kundi kuntu ako kante cyo nakora nashizeko ako ni wari wakavuze oya hanyuma rero nari maze imyaka 3 ntinjira mu rushengero bivanye n'ibikomere kanaka nakuye mu mashengero hanyuma hari umugenzi twahuye twahura mu gafangasi tukanywa gafangasi aratebaranjana muhira turamenyana mu nyuma aragwaza umwana baraja mu bapfumu baraja ku baganga batandukanye biranka arambwira ati yamara we narumvise nako yabyishoboye ngo ndabira umwana maze gushika uwo mwana arisanga by'ukuri ari karatapika ndamuravye ndabona ati we uyu mwana asigegeye gito
ndiyumvira icyo nomufasha mu byo narankoresha ndavuga ati ya nabwiye ati umviriza rero ati umuti ndawutoye ati ndawutoye ati natapfa muri iri joro ejo azoba ari muzima ngo ngo birashoboka nti ego birashoboka ati ejo uzoze tumujane mu ishengero rya Repentance kumutakura kwa Apotre Joseph Nduwimana tije narigeze kuja gikorera kwijabe arambwira ivyanje byose kandi sangana ivyo Yesu nashimwe umugore wiwe nta jambo na rimwe yigeze avuga mu gatondo nca ndamuhitana byukuri umwana twamukuye isororezo tumuhetse gushika ngaha je ndavuga ati nanje nawe mfise ibindi bibazo sindaba ngo umugabo afise amaraso umugore afise amahera itike yo kuvayo ndayibarihira mpaka ngaha kandi ivyo Imana yabinkoresheje ndabikora dushitse ngaho umwana tumuhetse baca bamujana kumusengera hajya byukuri umwana bakimukoza kw'ibiganza ngo bamubajije ngo utambuka kuva hajya gushika hajya umwana aca aratambuka mbona yavuye hajya ariko aramusengera agenda gushika hariya aca arasubira inyuma numva ikigumbagumba ku mutima rero icyantangaje naco si kindi turiko turaza harageze igihe nimba tuje ngo ndabajane bashikane kwibarabara ndabagereranyirize sinshikabe mugandi wumva ijambo rivuga ati none ko wahoze ubundi bwuhinjira wahoze uhazi ubu habuzwa niki kuko narumva ko ninjiye ngaha n'ivyuma bihava bisha kubera amanyanga ndumva ko nininjira hari n'abantu havangira ngo bagira iyindi paralize mu buzima ariko naragira ubuntu ndahashika ndibuka n'ijambo ry'urufatiro twari ko kuri uwo munsi ryari ijambo rivuga ngo nyuranura haleluya rero nagomba shima Imana ubu mwana ni muzima ubu arankunda urukundo nyango rwa rusumba uwo muvyeyi wiwe akunda uwo mwana ari umwana akoze umwana yiga mu wa kane ntaba ari umwana muto n'ubu tuba twazananye n'uwo mwana ariko nabonye nacerewe sinaciye kumutora hari igihe nzomuzana ari kuwa gatandatu tuje mu masengesho yo ku Karago Yesu nabahezage mbo Imana icyo yakoze jewe nari umuntu wabuze ati hari umuntu yagiye kwa muganga hari abantu bagiye kwa muganga bikanka ko bakira bakaja kwa bafumu bikanka ko bakira je mwabona rimo nagiye kwa muganga ntangwa ari umuntu yipimisha kwa muganga ngiye nkasanga ndakomeye bakambwira ati none amahera guma wipimisha uyahora iki mbonda je ku bapfumu maze kuja ku bapfumu umufumu wanyuma yambwiye ati wewe reka kugumuja mu bapfumu ja gusenga komeza gakiza senga rabo senge uziko nabone bazi ko hari ibintu badashobora tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu jewe mwijoro sigira njyama maze kuryama je mba ngaha mu cyarama ya mbere angiye kuryama mwijoro wamenga ndi muri frigo bakanshira muri frigo umubiri wose ugakanye mbo nkaza kwikangura numva umutima umenga bawutwaye nkaza kugira kwikabakaba numva umenga umutima wagiye cangira igitero cyo ngaha kwizosi nubu nikirahera muri kizohera kubenda byizeye imica mugabo abakozi b'Imana bansengeye birahera rero nubu ndashima Imana kweri ukuntu yamenyitwarika yankijije mbere yo mukozi w'Imana ngo asengere bigaca bigenda bigaca bihera nizera ko byose bizashime dukomera amashumami Yesu je mpagaze ngaha nje gushima Imana kuvyo Imana yarayinkoreye ku munsi w'ejo ejo natumye umuntu kundangurira maze kumutuma acarantelefona ambwira yuko bamwivye ca ndagenda aho yagiye kurangurira ndagenda ndatohoza buke buke sinamushwaniye ariko ndavuga ati Imana sengera muri Repentance ndizeye yuko ibi bintu ndabitora ndashimye Imana rero cyane kuko nge naye ndabitoye ndashimiye cyane n'ishengero ry'Imana umuntu wasengeye nga ntazotetegwa murakoze cyane je mu iminsi Imana inkijije agisita kabiri nari namubwiye mwungere ivy'Imana yanyeretse arambwira ati nugusenga ariko ndabona ko Imana izogutabara hama rero tuduze igitega kwa Mungu umukozi w'Imana Elize ariko arigisha carambwira ati wa mupapa Imana wewe ari agisitari yateguwe kandi yari ikomeye cyane mu Imana yayikugwaniye rero niho rero kuwa Mungu sinamanutse canza kuwa mbere sanga imodoka bantegure ngo ikibanza c'imbere cese naho nicara imbere cyane n'umushoferi imbere tumanutse imodoka yacitse amaparakete yose arakoroka
nukuri imodoka turi kumwe ndavuga ati karabaye mugabo umushoferi arinumira ayigumako arayimandagaza Imana iradutabara ishika ahantu ku kadugo gatoyi kirahagarara avuga ati umwotsi wafumvye aravuga ati nase kubivuga abantu benshi aha mwari imitima iri gucibavamo nukuri yaba turiko twamanuka ibugara amacaye mikorose twahera mu mwonga twese Imana yarantabaye rero irankiza ejo naho nabonye utwumiza ejo nari ku moto ndakunda twara moto umuntu ambwira ati nyarukana komanda ahantu mu hotel utebuke ti kandi uko ngomba ngende nari sangwe ngomba kuja mu Carama ku rushengero burya mbona mwibarabara mwikaburimbi ibintu bihari nibaza ngo na amazi shiramwe umuvuduko mwisi nkuko nihuta ibintu byabaye birakomeye imoto yarantigitishije irazunguruka inkubita hasi aho no kubisa umutwe kwikamyo ndagenda impuzu nizo zatabaguritse muga nkaba mbona nkomeye nibitangaza vy'Imana nukuri nuku impuzu zaratabaguritse zose bakwambara ariko byarantangaje jewe he nakakoye naka nukomera amashami Yesu hamwe nanje gushima Imana yakoze igihe twari mu mapfungo y'imisi 3 aho umukozi w'Imana yavuze yuko hari abantu Imana irinze agasho jaho umuntu afitiye amafaranga ni namwandikiye yuko amafaranga nayabuze acambye yuko ndoza kubisigurira imbere rena ramushikiriye ryandi ndambwiye yuko amafaranga yabuze nzarumva mbwiye ndakongeye amezi 2 yo kuyarondera uzoca uyanzanira nkanashimira Imana cyane ko icyo kintu yarayinkoreye nukuri Imana yarakoze cyane nguhe n'amahero yishyure dosiye mu izina rya Yesu ikindi naco igihe mwunge wacu atwigishije gusenga je nukuri hari hinduka ndiko ndabona kuko ukuntu yatwigishije gusenga uko ndiko ndasenga hari icyo Imana ikirakora mu bwo gusenga amashimeshi ku mwami wacu Yesu amasenga nshimira Imana kubwo ingwara yankijije je nari maze ikiringo c'amezi 7 ngwaye ishano nivuza byanka gukira nja mu bapfumu byanka ariko narashitse ngaha nahabonye Imana yarantabaye mu ico gihe ubu narakize